urugamba rwo kurwanira amahoro nta rutaniye n'urugamba rw'iterambere. Barayamaze bati aharaye inzara hazinduka inzigo. Nico gituma rero dutegerezwa gutera imbere kugira ngo inzigo ntizihave itujana mu kabi. Ni muri iyo ntumbero rero twafashe ingingo yo gutanguza urugendo rukomeye cyane ruganisha Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2040. Kubera iki twavuze tuti twihe ihangiro? Nuko twaravye dusanga umutahe turawufise, dufise amahoro, dufise ivyangombwa vyose Imana yaturemeye dushobora gukoresha, dufise n'abarundi b'incabwenge ndetse abarundi b'abakozi. Tuvuye hasi rero nta nkeka turabona neza yuko mu mwaka w'ibihumbi 2040 Uburundi buzoba ari igihugu cifise, hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2060 kibe igihugu giteye imbere. Kugira rero ivyo tubishikiyeho dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu. Icambere nuko tubanza gutekana. Kugira utera imbere iwawe utegeza kubuteye imbere. Nico gituma naganda bahamagarire mwese bavukanye uno munsi turi kumwe nabo twubakanye twigira inama dutangurira iwacu nyene. Hagiye turiko turavuga ngo duhere kuri dutoyi, nivyo utagira umushinge ntushika na hanini. None rero mwigira inama mu miryango yanyu mutangure gukora ibituma mushobora gutera imbere, kandi biriho kuko Uburundi bwamaze igihe kinini bwicaye. Ivyo rero tutakoze ubu harageze ko dutangura gukora kugira ngo dushobore gutera imbere, kandi nuko tuba dufise intwari ibereye. Ubwa mbere hariho kugira umutekano, mugabo no kugira intwari ibereye. Intwari ibereye nukuvuga yuko dutegerezwa gukingira itunga ry'igihugu, itunga rusangi. Iryo tunga ry'igihugu rero rihera ku kigega ca leta. Twarabonye yuko hariho abashaka kudindiza iterambere, ndabita abansi b'igihugu, kuko umuntu adindiza iterambere abashaka kutubohera mu bukene, tubaye mu bukene naho tuguma muri ya nzigo. Iyo tuvuze intwari ibereye tuba tuvuze yuko indongozi zitwararika ineza y'abenegihugu. Abenegihugu bama bariko baraturatura badakingiwe, bakama bicaye kubiri wanyu, ntibashobora gutera imbere kuko ntibakora. Indongozi rero zitegeza kwirinda kurenganya umwenegihugu. Reka nse n'usozera ndabasaba kuguma mukanuye muhagarariye amahoro, amahoro mu ngo zacu, amahoro mu gihugu. Turasavye kandi yuko mwokorana neza n'abenegihugu. Abenegihugu twarabonye yuko bafise umutima wo kurondera amahoro, wo kuyaharanira. None rero ko bavuye hasi, namwe nimuve hasi kugira ngo twese tugire urunani, ntihagire umutekano uzosubira guhungabana. Tugwanye abantu bose batoba ubutunzi bw'igihugu, baba barya ibiturire, baba basesagura itunga ry'igihugu, baba abari nyonora barijana ahandi. Tubagwanirize hamwe kuko nabasi b'igihugu. Naho iyo bari umugenzi wawe ntituze tumureke ngo agume ahungabanya itunga ry'igihugu. Uwujejwe umutekano yamafise kumuzirikanye ko ategereza kwitangira abandi. Nico gituma nubu nsubiye kubakeza, kuko ingabo zacu ntizitangira abarundi gusa, ziritangira n'abandi banyamahanga bakeneye amahoro. Ingabo rero zagiye kugarukana umutekano muri Somalia, mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihugu ca Centrafrique, bose ndabakeje kandi ndabatera intege kugira bakomere ku muheto.